nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi aje kwakira n'abashitsi bari bagizwe cyane no guserukira ikigega cishira hamwe mpuzamakungu ONU kiraba ivyirondoka bifatiye ku magara meza. Rero ahanini uwo murongozi yaserukira iryo shira hamwe yaraje twubwo ko yaraje gusezera nyakubahwa umushikiranganji wa mbere. Rero mu gusezera nuko agira ahejeje ikiringo ciwe rikarakorera ngaha mu Burundi, hanyuma rero mu gusezera bayazi bitari bike. Ubwa mbere hoho uwo murongozi yashimye cyane ashimitse ukuntu yabonye ishira hamwe yarikaraserukira ryakoranye neza na leta y'u Burundi. Arashima byinshi, arashima ku buryo yacitse no ku kintu gikomeye aho twumvise yuko akurikirana gose intumbero z'igihugu, intumbero igihugu kigeze ko, aho yashimye yongera keza leta y'u Burundi abicishije ku mushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, aho yashimye ibijanye n'imbona kazoza turimo uno munsi, mbona kazoza igamije Uburundi ifashe mu 2040 n'Uburundi buteye imbere mu 2060. Yavuze rero yuko iryo shira hamwe byose byagiye rirakora kandi rigiye no kubandanya rikora ko bifatira kuri yo ntumbero y'igihugu cacu c'u Burundi uno munsi. Yagarutse kandi ku kijanye na rusansuma mu gihugu duherutse gukora muri minsi, rusansuma ijanye n'abene gihugu, uburimyi, ubworozi n'uburaro. Yavuze ko iyo rusansuma yabaye, wanashaka yavuze ikintu kidasanzwe, yavuze ati nimwe mu marusansuma twabonye yageze neza muri Afrika. Acaragira ko aravuga ati rusansuma rero iyibaye ibigomba kugira hajeho ibiharuro. Acarasaba rero ati turasavye kandi tumere nk'abaterera, twifuza yuko ivyo biharuro byoshirwa muri bwa buhinga bugezwe ko uno munsi, ubwa buhinga bwa digitalisation, bwa buhinga bwo kubishira aho abantu bose bashobora kubishikira, bimwe bita les plateformes digitales. Hanyuma rero mu nyuma umushikiranganji wa mbere nawe wa leta y'u Burundi yafashe ijambo, hanyuma arashima uko uwo murongozi w'iryo shira hamwe mpuzamakungu yaciye ngaho kugira amenyeshe ibyo yari karakora, ashime. Hanyuma rero aca nawe aravuga ko ashima cyane uko yabonye iryo shira hamwe rikorana na leta y'u Burundi biciye mu bikorwa byinshi. Nawe nyine aca asongera kuri kimwe nawe yari yavuze kijanye na ya rusansuma duherutse gukora. Arashima ko iryo shira hamwe ryabikozemo cyane, ari navyo byatumye bya biharuro vyiza biboneka. Hanyuma kandi acarabandaniriza ko aravuga yuko cya kivuzo ciwe yuko ibyo biharuro byoshirwa mu buhinga bugezweho, ko bwihurira nuko leta y'u Burundi uno munsi iri mu ntumbero yo gushira mu buhinga bugezweho ivy'igihugu byose, ibijanye n'intwaro, ibijanye n'ivyo biharuro byose. Rero muri rusangi barangije bayaga neza, aho baciye bahereza mu guhanahana tuganuke, aho byari biryoshe rwose kuraba. Hanyuma nyakubahwa mushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yarangije yifuriza iyo ntumwa kugira ubutumwa bwiza yagiye kubandaniriza mu gihugu ca Somalia. Nous avons été reçus par son Excellence le Premier ministre aujourd'hui, que nous remercions pour cette audience qui avait deux buts principaux. Notre premier objectif avec lui était de non seulement le féliciter pour la coordination de l'action gouvernementale dans la mise en œuvre du plan national de développement ainsi que de la vision 2040-2060 et qu'il fait, et aussi de son action avec les partenaires dont UNFPA.
Le deuxième objectif était également de le remercier pour la collaboration qui a été la nôtre entre le Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement, parce que je suis au terme de mon mandat en tant que représentant résident du FUNIAP au Burundi après 3 années et demie. Nous avons parcouru avec le Premier ministre les grandes réalisations conjointes, notamment le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage, les actions faites par le gouvernement en matière d'avancée pour la planification familiale, la santé sexuelle reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre. Un des volets également que nous avons évoqué, c'est le volet en lien avec la question du dividende démographique qui implique la question du capital humain avec les jeunes. Et sur ce volet, nous sommes appesantis sur les efforts que nous avons faits en matière d'autonomisation des jeunes, y compris sur la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat, ainsi que la formation professionnelle et les questions liées aussi au bien-être des adolescents et des jeunes. Enfin, un des points essentiels que nous avons évoqués était le processus de finalisation des thématiques ou des activités post-dénombrement après l'énumération dans le recensement. Et le Premier ministre a marqué une fois de plus quelque chose d'important qui était de dire que le gouvernement continue de s'engager comme il a commencé pour le processus des rapports, de l'archivage numérique, de la digitalisation pour un accès optimal des données. Et notre plaidoyer était, pour terminer, de féliciter le gouvernement pour tous les efforts qui sont faits pour la mise en œuvre et la finalisation de la politique nationale de population, qui reste une priorité du gouvernement parce que ça va être un facteur déterminant pour avancer les affaires du gouvernement en matière économique, en matière de développement social également. Donc, nous félicitons le Premier ministre, nous le remercions pour tout l'engagement qu'il a eu envers notre agence et envers ma modeste personne en tant que représentant des résidents. Et au moment de quitter le Burundi, à la fin de ma mission, je profite de cette tribune pour remercier le président, son épouse, le Premier ministre et tous les ministres du gouvernement, ainsi que toutes les autorités burundaises de m'avoir accueilli comme un fils, comme un frère, Murakoze Cyane. Le Burundi est un pays accueillant. Le Burundi m'a traité pendant ces 3 années et demie, comme je disais tantôt, comme un frère, comme un fils, comme un ami. Et c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que chaque fois que je pourrai parler du Burundi, là où je serai, ce serait de la bonne façon. Parce que ici, ma famille y a été, ma famille s'est bien sentie. Moi-même, j'ai travaillé en bonne intelligence avec tout le monde, avec le peuple burundais, avec sa jeunesse. Et lorsqu'on a été bien traité, le minimum qu'on doit à ces autres, c'est de leur dire merci et de dire qu'on continuera de faire le meilleur pour qu'ils continuent à être fiers de nous également. Je reste dans la communauté est-africaine parce que je pars en Somalie. Donc, je vais rester attaché au Burundi. Et soyez certains que le bon café burundais, le bon thé burundais, c'est quelque chose que je demanderai toujours quand j'aurai l'opportunité. Merci. Ok. Merci, Plein succès dans votre nouveau poste. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse par la suite. On reste en contact. Certainement. On va causer. Merci beaucoup.